woba wibuka aho Imana yagukuye ho bucibuka y'amajoro wamara uri kurasenga usaba cya kintu wari ushize ko umutima cyane wari ukeneye cyane ko kiba rero musi cyabaye wowe ukivyibuka rero musigira ati yage ku kintu bita kwibuka aho Imana yadukuye. Ndaguhaye ikaze mu kiganiro ntaye y'ukuri. Ego ndabaramukije mwese, ni iteka ridasanzwe, n'ubuntu bugeretse ku bundi Imana yasuye kutugirira kugira ngo dushobore kubana namwe muri kino kiganiro. Ego mu kiganiro intaye y'ukuri cuno munsi tugira tuyage ku kintu bita kwibuka ico Imana yakoze mu buzima bwacu. Turaza kubona bumwe mu bumaro ico Imana yanovuga ati kwibi ico bitumarira nico bishobora gufasha ico Imana kwibuka ico Imana yakoze mu buzima bwacu. Reka ubwa mbere na mbere dusome dutangure kugusoma. Turahera ku murongo uri mu gusubira mu vyagezwe igice ca 6 ku murongo wa 12 yavuga ngo muze muheze mwirinde ntimwibagire uhoraho yabakuye mu gihugu ca Egiputa mu nzu y'ubuja. Yesu ashimwe. Hama reka kandi dusuye kandi dusome muri Zaburi y'103 ku murongo wa 2 yaravuga ngo mutima wanje himbaza uhoraho ngo ntiwibagire ivyiza yakugiriye vyose. Ono yari umwami Dawidi akaravuga ngo mutima wanje himbaza uhoraho ntiwibagire ivyiza ihoraho yakugiriye vyose. Rimwe na rimwe na cyane cyane iyo dufise ibintu dusengera turaza imbere y'Imana, tuje imbere y'Imana tukayiririra tukabwira Imana ati Imana ndagomba ko unkorera bino, ndagomba ko unkorera bino. Kenshi turagera kuri urwo rugezo aho twisanga novuga ati ugusenga kwacu kuba kuri parfait, novuga tugakorera Imana mu bintu bidasanzwe kandi tugasenga. Hama iyo rero Imana yatwishuye nibyo rero tugira tugaruke wari novuga ati wari ufise ibintu byinshi wasengeye, sinzi ibintu wasengeye ariko no musi Imana yishuye. Ego urashaka kuba ufise bimwe wasengeye n'ubu bitarashika, ariko tugira tugaruke kuri vya bindi vya Imana yashikana. Ni giki novuga ati vyo twigisha, kuko ubwa mbere na mbere kwibuka ico Imana yakoze mu buzima bwawe bikwibutsa ko Imana ishoboye, bikwibutsa ko Imana hari ico ishoboye gukora mu buzima bwawe. Ugiye kuraba Abisirayeli Imana yababwiye ati ntimuze mwibagire ico uhoraho yakoze iyo yabakuye, kuko igihe cyose wibuka ico Imana yakoze mu buzima bwawe bituma udashobora gukekeranya no kuba no kubiba bije mu buzima bwawe. Tugiye kuraba muri Bibiliya turabona abantu benshi Imana yagira akorera ibintu byinshi mu buzima bwabo ariko bakagenda baribagira. Na cyane iyo umuntu yibagiye ico Imana yakoze mu buzima bwiwe aba yuguriye umuryango wo gusubira inyuma mu buzima bwiwe. Twotanga nk'akarorero, ugiye kuraba mu bisanzwe ikintu ca mbere umuvyeyi yosigira umwana n'umuhezagiro. Nimba uri umuvyeyi ukaba atamuhezagiro kanaka wasigiye, unovuga ati uri kurategura gusigira umwana wawe uri kuramugirira nabi cyane, kuko ikintu kizosigara kiramuvugira ariko arabaho nawe utakiriye umuhezagiro wasize umuhezagiye uzosigara uramuvugira. Ugiye kuraba rero muri Bibiliya turabona umugabo witwa Nowa. Bibiliya ivuga ngo Nowa ngo isi yose yari yarabaye nabi ngo ariko Imana iramushima Nowa. Bivuga ngo Nowa yari ahantu novuga ati Imana novuga ati yarakorera Imana ku buryo yaho yarafise umutima umeze nk'uko Imana imeze, nk'uko Imana yifuza. Hama Imana imukiza mu gihe isi yose yari yapfuye yagize ikibazo. Iyumvira uburyo Imana yashoboye kurinda Nowa, ikamuhereza ivyo afungura, ikamufasha no gufungurira ivyo yaratunze muri ico gihe cyose yamaze ari muri ubwo bwato n'ivyo yari kumwe vyose. Hama amaze gusohoka ngo Nowa novuga ati ho gufata umwanya novuga ati abandanya arimbura kuri rwa rukundo, yiyumviye kuja novuga ati kwenga novuga ati gukora umuvinyo arinwera araboregwa. Uko kuboregwa kwatumye ho guhezagira abana biwe aza kwisanga yageze ahantu yambura impuzu, abana biwe bamwe umwe aramuraba yisanga yamukwegeye mu muvumo, yamuvumye. Rumva ahantu navuga ati kwibagira Imana yamukuye, yategerezwa kuvuga ati okay ubu rero ko Imana yangiriye ubuntu, kuko ugiye kuraba ko kaboregwe nyene yaragiye aribagira aho Imana yamukuye yisanga ari mu kaboregwe.
Hariho abandi bantu nka Salomo, tugiye kuraba benshi turakunda guhagarara cyane ku kintu yuko Salomo yasavye ubwenge Imana, kandi nivyo Salomo yasavye Imana ubwenge kandi Imana yarabimuhaye, kandi ubu bwenge bwatumye Salomo aba umuntu wo kwifuzwa, kuko Imana yamubwiye ati kunsavye ubwenge ndaguhaye n'ibindi byose, ndaguhaye amahoro, ndaguhaye amahoro, ndaguhaye ubwenge, ndaguhaye ubutunzi, ndaguhaye n'ibindi byose. Ivyo bintu Imana yamuhaye yaciye abikoresha mu kuja yaribagiye iyabimuhaye, yibagira ico bavuganye, yibagira aho novuga ati hahandi yaravuga, kuko iyo wasavye Imana uba uri munsi yayo nyene, kuko yategerezwa kuyubaha kugendera no mu mabwirizwa yayo. Mu mabwirizwa y'Imana, Imana yari yarababujije ko bazorongora abagore b'abanyamahanga, mugabo ivyo aravyibagira, yibagira arakura Imana mu ifoto y'ubuzima bwiwe, kuko igihe cyose ukuye novuga ati ukuye Imana novuga ati mu vyawe, mu migambi yawe, ni nkuko ukuye Imana muri plan, mu ifoto y'ubuzima bwawe. Rero amaze kuyikuramo yaciye atangura kuzana abagore bo mu mahanga, abo bagore bakaza bazanye izindi mana, aca yibagira Imana yamukuye handi, aca yibagira Imana yamwimitse, kuko ugiye kuraba Salomo siwe yari kuzokwimirwa, kuko hari abandi ba Binadamu, ba Abusalomu n'abandi bari banagerageje gutera kudeta se wabo. Abo bantu bose Salomo ivyo vyose aravyibagira, maze atangura kwifandikanya n'abagore biwe, donc muri kwa kundi korosha ibintu, ko yibagiye aho Imana yamukuye. Igihe cyose rero wibagira icyo Imana yagukoreye, wibagira aho Imana yagukuye, uba wuguruye umuryango wo gusubira inyuma mu buzima bwawe, kuko ubuzima bwose butera imbere n'ubuzima butera imbere buri kumwe n'Imana. Ikintu cyose ushobora kwita ngo warateye imbere utari kumwe n'Imana, nshuti, warasubiye inyuma, kuko Yesu niyo yavuze ngo wumva amajambo yanje, ngo ntayakore, ngo akayakora, ngo ameze nk'umuntu yubatse inzu yiwe ku rutare. Ngo ariko umuntu ayumva ntayakore, ngo ameze nk'umuntu yubatse inzu yiwe ku musenyi. Bisigura ngo umuntu wese agendana n'Imana, kuko novuga ati uri gukora ijambo ry'Imana, uri ko ugendana n'Imana, kuko ugendana n'Imana mu gihe uri gukora icyo Imana igomba. Rero igihe cyose ushize Imana mu ifoto y'ubuzima bwawe, wubakiye ku rutare, ikintu cyose kirashobora kuza, ingorane irashobora kuza, ariko ntishobora kugusambura. Ariko mu gihe wakuye Imana mu ifoto y'ubuzima bwawe, kuko igihe cyose utari kumwe n'Imana, novuga ati ni ikibazo cy'umwanya gusa, umufunda niwaza uzogusambura. Rero kwibuka icyo Imana yakoze bigufasha kudasubira inyuma, bigufasha guhanga amaso Imana gusumba, kuko kenshi turakunda novuga ati benshi no musika dufisa ibintu twasengeye ko Imana yarabidushikanye ko tuca turakura Imana mu ifoto y'ubuzima bwacu. Genda wirimbure wirabe, ni kangahe wagenda gusenga utararonka ico wari kurasengera uno munsi ufise, ariko kuvaho kironse novuga ati ntugisenga nko kwa urusenga, ntukivuga ubutumwa nko kwa urubuvuga, ntugikora ivyo wategerezwa gukora ico gihe. Urakwiye kwiyumvira ati kubera iki ntagisenga nka kare? Peut-être yuko impamvu wawe urusenga ko ari kugira ngo ushobore kuronka ivyo bintu. Ariko nshuti yanje ndakubwire yuko Imana yakubwiye bijya nuko yari bijya ni kimenyetso kikwereka yuko ishoboye no gukora ibirenze. Igihe cyose wizeye Imana ugashira Imana mu ifoto y'ubuzima bwawe, ifoto y'ubuzima bwawe yamari nziza gusumba, kuko niyo ijambo ry'Imana rivuga ngo amasezerano yose muri Kristo Yesu ni ego. Hari vyinshi Imana yifuza gukorana nawe, ariko ivyo izobikorana nawe mu gihe uri kumwe nayo. Igihe uzoti Imana yabwiye Abisirayeli ati nimwana nanje nzobata guta yuko Imana ishobora guta umuntu, ni mu gihe novuga ati atamugambi w'Imana usanga uri kurashika mu buzima bw'umuntu. Rero iki ni gihe cyo kwibuka aho Imana yagukuye, kuko twabonye ko kwibuka icyo Imana yagukoreye bigutuma uyizera gusumba. Kwibuka icyo Imana yagukoreye mu buzima bwawe bituma udasubira inyuma, bituma utoyivako. Dawidi niyo yabwiye ati ngo mutima wanje ntiwibagire icyo Imana yagukoreye, ugumeko, ntuyibagire, uyigumeko, kuko ndazi aho yankuye, ndazi icyo yankoreye, kuko ninayivako nzokwisanga ndiko ndasubira inyuma, kuko utera imbere nyako no gutera imbere uri kumwe n'Imana. Rero ndabashimiye cyane ko mwashoboye kubana natwe no musoko turavuga ati kwibuka icyo Imana yadukoreye. Ikintu cyose Imana yagukoreye genda ucibuke, ico kizogutuma wizera n'ivyo itarakora kwizo bikora, kandi bizogutuma wumva wokomeza kubana nayo no kwikorera nk'umwizigirwa. Mwarahezagiwe cyane. Kino kiganiro kikaba cyagufashije, ndabasabe mugisangiza abandi, ibihe ni vyiza cyane.